Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo kudukurikira kaze murano makuru mu Kirundi tubashikiriza kabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Nestor Girukwishaka aherutse gutogwa ngo arongore umugambwe CNL amenyesha ko abategerezwa kwitaba iryo koraniro aribo bagitavye. Ku ruhande rwiwe umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko atararonswa icegeranyo c'ivyavuye muri iryo koraniro. Umukuru w'inama nkenguza mateka nawe aranegura kubona abarenganya abandi mu gukora ibyaha badahengeshanya guhurira mu masengero nabo babikoreye. Emmanuel Sinzohagera yabivuze kuri wa kabiri atanguza ibiganiro ku rwego rw'igihugu ku ruhara rw'amadini n'amashengero mu gutsimbataza ubutungane. Murabikurikira mu kanya mw'idonido ryano makuru. Nemejeje kwibabwira umukuru w'inama nkenguza amateka haranegura kubona abarenganya abandi mu gukora ibyaha badasiba guhurira mu mashengero na bene kubikorerwa. Akaba yabivuze kuri uyu wa kabiri mu bikorwa bigizwe n'ibiganiro ku rwego rw'igihugu ku ruhara rw'amadini n'amashengero mu gutsimbataza ubutungane. Emmanuel Sinzohagera agahamagarira abarongoye amadini n'amashengero guhimiriza abo barongoye biciye mu nyigisho gukora ineza mu mirimo y'igihugu bajejwe. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Omer Nduwayo. Muri ico kiganiro Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguza amateka afatira kukuntu abarenganya abanyagihugu bakorera mu gisata c'ubutungane badasiba mu masengero ariko ntibiteho impahazwa. Afata abarongoye amadini n'amashengero nk'abamenyereza b'imigwi y'inkino ati iyo mu gutsinzwe ntibibazwe mukinyi ahubwo mumenyereza. Iyo tutigishije abantu baca bakora ibiza gutukisha amashengero n'amadini yacu. Muze rero tubandanye guhimiriza abo turongoye duhereye cyane ku bacamanza ariko n'iyindi migwi itandukanye. Hariho abaganga, abarimu mu bisata bitandukanye bajya bose ubegere. Abakora mu nzego z'umutekano turabafise, mu gipolisi, kwivuna abansi, abo bose tubatunganiriza inyigisho zibega kugira ngo tubigishe kubaha no gutinya Imana kugira bashobore kurangura neza amabanga yabo bisunze akarangamutima k'umwuga wabo. Erega ngo abakinyi ntibatsindwa ariko hatsindwa umumenyereza, kandi umumenyereza niwe yirukanwa, sabakinyi birukanwa. Iciyumvira abarongoye amadini n'amashengero badahakana bati tugiye kugikorerako. Inyigisho zari nziza cyane, ahubwo novuga ko twanamaramaye gusanga hariho kumbura ibyo twategerezwa kuba twarakoze mu gugasanga no munsi barinze kubiduhamagarira kandi twategerezwa kuba twarabikoze. Twigishijwe ko twebwe abarongoye amadini n'amashengero abantu bose ari twebwe tubatwara, abari mu bisata byose bakukira amadini n'amashengero. Bisigura ko bijya byose bakora byo kurya ibiturire n'ibiki bijya byose bitagenda neza, twebwe dufasha abambere kugira ngo tubigishirize hajya mu mashengero iwacu mu misigiti byogenda neza. Wosanga babihevye kuko bose baratuyoboka, bose barafisa aho basenga, bajya abantu bose barafisa ahantu basenga. Ico tugiye gukora ubwa mbere nuko tugiye guhimiriza abayimamu n'abashe kugira ngo bigishe cyane bashimikire cyane kwizo nyigisho zijanye no gutsimbataza ubutungane, bakazigisha abayisilamu na cyane bajya bari mu ndongozi zikuru zitunganiriza abandi kugira ngo nabo nyene babakarorero babaye akarorero mw'ico gihe. No kuvuga nabajya bariko baratunganiriza bato bazoheza bakurikize hanyuma ubutungane butsimbatare mu gihugu cy'u Burundi. Ijambo ry'Imana uri kurarivuga rishikira bose, abari mu butungane n'abari mu zindi nzego zose, kuko bose barafise aho binjirira. Abajye batunganiriza abantu bari mu mashengero kandi n'abatunganirizwa nabo nyene bari mu mashengero. Rero hari gihe usanga na twebwe dukeneye abadutunganiriza bari muri ayo mashengero nyene. Nico gituma twasanze yuko
twebwe dufise uruhara nabonye yuko twogwiza inyigisho bizera ko inyigisho bazoha bemera bo mu madini n'amashengero barongoye zizobahindura bagakora nk'intumwa z'Imana koko. Bamwe mu banyeshure biga ku mashuri atandukanye yo muri zone Gatumba bavuga ko biga batorohewe kubera gutegwa n'amazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi. Ivyo ngo bituma umwaka w'ishure ushobora guhera badahejeje ivyigwa nk'uko bitegekanijwe, bitewe n'uko hari abashobora kuza barasiba kw'ishure kubera ivyo bibazo. Eka biranemezwa n'urongoye zone Gatumba ahavuga ko hari abana baheba amashure. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Honera Muco. Imyuzurire iturutse ku kiyaga Tanganyika na Rusizi ntiyateye imihana yonyene muri zone Gatumba, ariko yarateye no mu bindi bibanza bitandukanye bihuriramwo abantu benshi nko ku mashure. Bamwe mu banyeshure duhuye bari kubaraja abandi bava ku mashure bavuga ko batoroherwa na gato kwiga muri ubwo buryo, ngo kubera hari igihe biba ngombwa ko bimurirwa kuri indi shure, iryo naryo ugasanga riri kure bagereranije naho bahora biga. Twahora twiga mu gitondo ariko ubu twiga saa sita, kandi n'ahandi twiga turasabye indaro, hari igihe batubuza ntitwige, n'ahandi naho usanga umwanya atari uba mutoya w'ivyigwa ingene twayikwiga, ugasanga nitumaze na programme kubera iki umwanya uba mutoya. Umwanya wo mu gitondo ubu umwanya munini kuko ku mugoroba twiga amasaha 2 3, ariko mu gitondo ca twiga amasaha 7. Urumva ibibazo bica bibuko hageze aho dukora ama examen, hari igihe dukora ama examen tuvyigwa tutize. Cyane turasiba uko ushobora kwimvira ati none je shobora kugenda gute ku ishure hate amazi, cyangwa ushobora guca amazi gute ngende ku ishure, ugasanga urakubise nk'indwi yose udatonda ku ishure. Cyane nyene baraheba, abahungu baraheba, ariko abakobwa hanini no bakunda guheba. Yironke nko mu fiance abahana batagera amazi, aca yihebera ishure akaca yigira ko ibibazo vy'amazi bavyamaze kumuseresa mu mutwe, ahitamo guheba akaca yigira. Abo bavuga ko bamaze gutahura akamaro k'ishure, bagasaba leta ko bafasha bakiga mu buryo bwiza nk'abandi bana. Ico tubona cyo kogwa nuko ngo duserukiramo kadusabira leta kugira ibi bibazo bibandanyije, nuko turashobora kubona yuko menga ubuzima bw'amashuri nibushobora kubandanya, kuko vyamaze kudutera inuzenya ikibazo cyane na cyane, kuko beshi turimvira ko atashure tuzoshobora kurangiza tubandanyije mu bihe, ariko twasaba yuko mwo duserukira leta ikabidufashamo kugira natwe turabe ko tuzoronka kazoza imbere hazaza. Uko uraba bakubaka Rusizi kugira abanyeshuri bige neza atamazi abatera. Umuyoboke hamagarira abanyeshuri n'abigisha kudacika intege bivanye n'ibibazo bariko baracamwo. Hari amashuri amwe yagiye aratwagwa n'ubu akiri mu mazi bidakunda ko biga abanyeshuri, mugabo harabaye uguhanahana ibirase ku yandi ma etablissement atashoboye gushikirwa. Urabona no ngaha ku biro iwanje ko hari ishuri ko rirubakwa, iryo ni ishuri rizokwakira abanyeshuri bamwe. Rero gusa ikibazo gihari nuko usanga aho hantu baronse indaro ari kure y'imihana yabo. Rero nico n'ikibazo mugana hone harabaye kubica hirya no hino, basanze ko hagufi yaho baba nta tere ashobora kuja kw'ishuri. Rero mugabo aha Gatumba sinini cyane yaho umwana atoza ku ishuri, umwana ari kumwe n'abandi arashobora kuhashika atangorane. Bwa buzima nyene tuteza kumenyera hamunotera na cyane ngo ndagatera abavyeyi nuko bumenya ko umwana umwigisha n'itegeko, hanyuma tugatera n'akamo n'abigisha cyane bava kure kureka kudendebukirwa nabone, kuko hari amashuri kugira uyashikeko ujabuka n'ubwato kugira ushike kwa amashuri. Keza muri zone Gatumba kuva mu mwaka wa 2016 kuva ico gihe ikaba yagira tera muri iyo zone gushika ubu. Arakoze na mugenzi wacu Honera Muco. Uherutse gutogwa ngo arongore umugambwe CNL mu ikoraniro kaminuza ryabereye mu ntara ya Ngozi ku munsi w'Imana,
amenyesha ko abategerezwa kwitaba iryo koraniro aribo bagitavye watemegwa n'uruhande rushigikiye Agatongwasa. Anamenyesha kandi ko muri bo harimwo bamwe mu bashinga amateka n'abarongoye uturere. Nestor Girukwishaka akanemeza ko ata mategeko yahonyanzwe. Tumaze igihe kirenga umwaka n'igice ataco turiko turakora, turi mu njyane zitagira mvura. Twebwe twaciye turaba dusoma amategeko, turavye amategeko n'amategeko aruko y'umugambwe aturekurira, hanyuma dusomye amategeko cyo tubona turafise uburenganzira bwo gushaka kugisha ikoraniro kaminuza rishaka kudufasha gutorera umuti ivyo bibazo. Amategeko abambere bayasoma n'abayajejwe, muri abo bayajejwe nabo ni biro bikuru. Jewe turiko turavugana ndi umwe mu bari mu biro bikuru, nari nahora ndi umunyamabanga w'igihugu ajeje imigenderanire no gufashanya mu mugambwe. Hariho abandi turi kumwe batari bake, harimo n'abashinga amateka, hariho no izindi ndongozi twasanzwe turimwo hamwe mu biro bikuru. Twaricaye turasoma amategeko turaraba, hanyuma tubona dusoma muri amategeko tubona hari ubwo burenganzira kuko ashobora kubikoranira kaminuza. Twebwe ntavyo tuzi ko hariho abasavye abandi bagiye ku rundi bande basaba ikoraniro, twe ntavyo tuzi. Twebwe twaragiye hamwe turasoma amategeko, hanyuma tuyasomye turabona ko dufise ubwo burenganzira bwo gushobora gutuma kw'iryo koraniro kaminuza. Hanyuma riratumwako abo nabo bavuga bati abandi hari abandi bashaka kugira iryo koraniro kandi abantu twatuza kuja hamwe, ivyo nibo babizi ko nta tangazo bigeze bagira canke ngo baturungikire urwete tubimenye. Ico twebwe tuzi nuko twe twaratumye ko ikoraniro kaminuza, turatumira bose bategerezwa kuja mu ikoraniro kaminuza, hanyuma riritabwa, hanyuma riheza rirabukuri kwamwe. Amategeko arayategekanya ko inama nkazijya zitegurwa n'uwarongoye umugambwe mugabo siko vyagenze. Ubwo ntawe uvuga ko mwaciye kubiri n'amategeko? Nitwaciye kubiri n'amategeko kubera mu mategeko ko bitegekanijwe hariho uburyo butatu bwo gutegura amakoraniro nkamwe najya. Ubwa mbere watuma kw'inama nkamwe nijya nuwahoze ari umukuru w'umugambwe. Mugabo sivyo vyonyene, hari ubundi buryo bwo gutuma kw'iyo nama. Uburyo bwa kabiri kubwa mbere nubwo mpejeje kuvuga nuko umunyamabanga mukuru ari we yacatuma ko ibiro bikuru bagategura ukuntu umukuru wahoze ari umukuru w'umugambwe asubirizwa agatuma kw'iyo nama nuko umugambwe ugiye gutunganywa gushasha. Twe twaramutumye ko turanamwandikira, hanyuma avuga yarabivuze no ku maradiyo yuko atavyo yemeye. Tubonye bigenze gutyo twaciye dusoma amategeko. Hariho iyindi ngingo ivuga yuko iyo bigenze gutyo umunyamabanga mukuru ntashobore kuboneka muri ico gikorwa, tuca duhikorako inararibonye mu myaka ari mu biro bikuru. Twaciye turaba uri inararibonye mu biro bikuru mu myaka, uwo rero niwe twaciye tubwira tuti fata ibintu mu minwe uheze urongore ibiro bikuru, hanyuma duheze turabe ko umugambwe utogenda kagirire. Nivyo vyakozwe myaka. Wowe ntiyacerewe iyo nararibonye kumenga mu mategeko bavuga ko yoba yarafise n'ikiringo c'imisi ishika 60 niba ntihenze, ntiyoba yaracerewe? Oya ntitubaza ko yacerewe kuko burya mu mugambwe sene dushira imbere ineza, kubona ko abantu bose bari mu gihe ciza, mu bikorwa vyiza, bariko bakora ibikorwa vya politike nkuko bisabwa n'amategeko. Twebwe ico twashize imbere ko ari kurondera umwumvikano, twanje guma tugerageza ko abahoze baturongoye yuko bokwemera tukicarana tugatorera hamwe umuti. Niwo mwanya vyafashe munini. Ababona kumenga inyuma ya kuno guhindura inzego harimwo kundi kuboko kutaboneka. Je sindavyumva nkuko, sinzi ico mugomba kuvuga muvuze ngo ukuboko kuri nyuma y'ivyo bintu. Uko kuboko ko bakomeze gute? No kuboko ni kindi kintu caje inyuma yacu. Je ntacyo mbona gahe inyuma yanje canke inyuma y'abandi turi kumwe mu biro bikuru. Mugabe ico novuga kuri ivyo, ubwo mushaka kuvuga yuko hari abantu boba baraje kudushiramwe amajambo kugira ngo dukore iryo korana canke tubitunganye, ivyo sivyo. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse akaba yamenyesheje isanganiro yuko atararonka icegeranyo c'ivyavuye muri iryo koraniro ryo mu ntara ya Ngozi kugira agire ico bivuzeko. Ni hano duce dusozerera ano makuru twari twabateguriye kuri uno munsi. Nkaba ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, ndabifuriza kugira ibihe vyiza.